bakunzi ba Salcom TV1 nizera ko muguwe neza sinirwa ndabazanya ngo meze gute cyangwa ndatse ko mumeze neza aho muherereye. Tuje hano mu kibanza ciza nk'iki muri ko muraraba tubabwira ko izi ari studio nziza za Salcom TV1 niho tugiye kuza turacisha ibiganiro vyacu vyiteka mugiye kuza murabikurikirana. Iki kiganiro nije nzohora ndakibashikiriza ni kiganiro ni deba uvyita uko ushaka harimo guhitamo kandi kiyongera ko neza akacazamo kandi kantu kabishira hamwe show umvemo ibintu vya show. Ni kiganiro gifise intumbero kuzoza kiraba fasha kugira amahitamo meza mu buzima ibintu bitandukanye akazi wokora gute ukwiye kwihangira imirimo guhitamo ariko cyane tuzohengamira kuri no ruhande rw'abasore inkumi imiyabaga imiryango mishasha imiryango ikuze kandi abo bose ndondaguye mu madepartement mu madomene atandukanye tubazanire abajene marié tubazanire abamaze igihe kinini bubatse tubazanire abatarubaka bari mugabo bari bageze mu bigero kandi tuzonabazanira nababandi bafise amaraso ashushe abigeme abasore kugira ngo tuze turafashanya bibigishe kandi natwe bitwigishe kumve ukuntu twogira amahitamwo meza mu buzima bwacu nk'abakijijwe rero no munsi twabazaniye umutumire n'umupsychologue kandi ugomba uraza kumubona nk'umumama donc yubatse ugomba uraza kumubona nk'ukiri jeune ariko araza kutwibwira nibaza ko mugiye gufashwa mu buryo bucanke buriye. Imbere yo kumvuga ico tuganira kuno munsi nanifuje ko tumwakira amanze yidondore avuga izina ryiwe avuge buri kimwe kubimwerekeye. Turabakiriye cyane muri studio nziza za Salcom TV1. Thank you. Nakuze cyane. Ndabaramukije mwese aho muherereye. Nizera ko muguwe neza. Nanje meze neza kugaragara. Nitwa Nabera Kubwarugira. Di mariée il y a 2 ans. Ndabashimiye ko mwahisemo ko mpino invitation. Uri marié il y a 2 ans. Ego. Kintu gikomeye cyane. Harakandi kantu kuko uri umupsychologue. Ego umupsychologue ni giki mu Kirundi bisobanuye nama numva ngo umupsychologue abapsychiatre sinzi kubitandukanya neza. Ivyo bintu ni biki? Ndimo biratandukanye. Psychologue n'umupsychiatre biratandukanye kubera ko aba psychologue dukoresha amajambo cyane. Turagufasha turakumviriza d'abord ama tukagufasha kaguha impanuro zigufasha mu kibazo burimo. Ego hama umupsychiatre nawe c'est vrai arakumviriza ariko hanini akorera ku by'umupsychologue aba yakoze yamubwiye nanko umupsychologue ni waraba si ya ça ne va pas mu bijanye no mu mutwe ego canke n'inyifato comportement kubera ko byose byo mu mutwe kubera ko mu mutwe vyanse même le comportement irahinduka iyo mu mutwe vyanse na comportement zihinduka bisigura kuko nyamba ngizuku bivuye mu mutwe inyifato yose ngize ivuye mu mutwe. Okay. Iyo mu mutwe bimeze neza ça se voit même à l'extérieur ariko niyo mu mutwe bitameze neza biragaragara ibintu bigaragara. Okay. Umupsychiatre nawe arakwandikira imiti no we warandika muga consultation cyane numva ko umengo yo kikorwa cyane n'umupsychologue niwabona ko bimeze neza pa province nije ndavuga nti province nimeze neza tumbera hariya ikibazo kiniki yego nibaza ko nawe akacanyandikira imiti yego nibaza ko ari ivyo tuzobyinjiramo ngira ngo ikindi gihe aricyo cyatuzanye ku bijanye na psychologie. Ntihabuze abari bameze nka jewe batari bazi gutandukanya mu psychologue no mu psychiatre rimwe na rimwe navyitiranya. Okay rero muvuze ko mwatubwiye ikintu kumengo murakijijwe. Yes. Cyane nacyo mwavuze.
ntacyo navuze nacibagiye ariko murakijijwe ariko ndakijijwe. hari icyo bimaze ubifatanije n'umwuga wawe kuba umupsikologe n'agakiza birakompletana hari icyo umaze kubibonamo akarusho harimo akarusho kanini cyane kubera ko umuntu umuhanura bivanye n'ibyo ufise à l'intérieur ego c'est vrai ubumenyi dukura mu ishuri burafasha ubuzi amajambo ukwiye kuvuga ukuntu wifatanya nawe kubabara arimo cyangwa se mu kibazo arimo ukamereka ko mutahura ukaca umuha impanuro kubera kwifata rero nk'umuntu akijijwe ufise amajambo aremesha ufise gutahura bufise byinshi byo kumubwira byo muremesha kurusha ukijijwe ariko ego abapsikologe bagenzi banje nobinjira badakijijwe ariko nkanje nkijijwe ndabona akarusho ego ndabona akarusho ko amajambo ego umuntu akuravye abona ko umengo uracyari nyene muto uracyari nyene umujene ntibarabyika bakakoresha abandi bantu ntibishika okay ndabona ko mwambaye alliance ntibishika bakakwihenda ukuntu ugaragara vraiment umengo uracyari nyene umu jeune fille ukuntu birashika ariko benshi abubaha mariage bamaze kubona bague canke umukambwe kuri marié aravuga pardon sinabimenye nitaye kuraba visage ariko hariho abatavyubahiriza kumva ko ntaco bitwaye akumva yuko yo kubahuka uwo muntu tuzomutumira abantu turatandukanye uwo muntu yubahuka abantu atubaha alliance je naho nambaye ndashobora kubahukwa yamba tweba twubahuka sindabizi n'umugisha udasanzwe reko kwakira wisanzure muri studio za Salocom TV1 bakunze ba Salocom TV1 n'uwo muntu muheje kumva dufise niwe twakiriye niwe agomba dufashe muri topic idasanzwe tugomba tuganire kuno munsi ni topic y'ikintu kijanye na choix du conjoint guhitamwo uwo muzokubakana uri umugabo donc uri mu masculine atarahitamo ndavuga abahungu bageze mu za batavuga ngo bageze mu za bukuru kubera ko hari aba célibataire endurci mbega ico gisobanuye iki ndaza kikubaza nabigeme mwese gute muhitamo guhitamo n'umuhungu ahitamo kandi n'umukobwa nawe narahitamo nico kintu tugomba tuvugane kandi murumva ko afise experience ya Deza bisigura ko yarahisemo nawe n'uwo bubakana kandi twumvise ko anakijijwe twumvise n'umupsikologe arazi kumviriza abantu n'ibintu bijanye n'inyifato arabidufasha ama comportement n'ibindi nico kintu tugomba tuganireko Madame Nabella mbega mwebwe nk'umupsikologe kandi wari umu jeune fille akijijwe ico gihe vyagenze gute mu guhitamwo ujya mufasha wanyu mu bana nakoze mu guhitamwo uwo twubakanye ngibyo wanje ego mu guhitamwo uwo twubakanye ubu hanini nafatiye kuri comportement yiwe n'ifato yiwe naravye n'ifato yiwe agakiza donc aramerita kuba yitwa umukizwa ego umukizwa kandi amenya ko afise n'izindi nshingano ego izindi nshingano ego naravye agakiza na le comportement uko yari ameze ego kubera ko gukizwa ntibisigura comportement kisa n'uyu muntu akijije bisobanura neza donc hariho umukizwa kw'izina winjiye mu eglise kanaka urakijije c'est vrai uri bashika ukaba nk'umukoriste ari muri chorale muri protocole c'est vrai abantu barakuzi kuri umukizwa ariko ton comportement nkisa niyo umuntu akijije ivyamwa yama ntibisa ivyamwa wama nivyo umuntu akijije nimba atari banga utubwira ama comportement we wisunga
kumva ko nyene umuntu wawe agomba kuba uko agomba kuba ameze kugira ashobore kuba umuntu wawe, kugira ashobore gufitingana canke guhura n'ivyifuzo vyawe mu guhitamo kwawe. Yari ameze gute? Ama comportement naya? Ama comportement d'abord umuntu amenya icari nico ashaka. Ego nico gihe umaze kumenya icuri nico ushaka birigaragaza, wisanga hari ibintu utajamwo, ahantu utagendera, ni nabi mubonye ko hari ibyo atajamwo, kandi bidasigura ko bitaba bigezweho muri ico gihe. Urabizi ko ari asanzwe ari imvukira ngaha muri centre ville Gitega. Ego afise abagenzi batandukanye, afise imico itandukanye, ariko kumenya icari ko akijije nawe mukundira, kuko c'est vrai umuntu ntiyamari parfait, ariko hari ukuntu ubona ko umuntu ashiramo effort, naha erreur zimushikira bigashika akagwa, ukabona ko sivyo vyiwe, afise des principes agenderako. Ego ntatinya icaha, hariho ibintu atagenderamo kubera ko yabona nta kamaro vyomuzanira, yafise vision ndende, ukabona ko akubereye umugabo yoba ari responsable. Ivyo wewe warumva uri agaciro nawe? Ego nabiha agaciro kubera ko nivyo washaka. Ya umugabo ari responsable nivyo. Umugabo wawe ndamuzi? Ego ndamuzi pe n'umugenzi, ariko mu kumuhitamwo urumva ico kintu kuba kiraba ukaraba ivyo ashira imbere. N'umugabo afise vision, d'abord yarakijijwe, acaba n'umugabo afise vision, agakiza kiwe karasa nuko ameze. Wabivuze yuko hari nabo usanga bakijijwe, mugabo ugasanga imico yiwe ntihuye n'ibi abantu bakijijwe. We mugabo warabonye yuko akijijwe, kandi ugukizwa kwiwe kurahuye n'ivyo akora. Hama ca umuntu ari responsable, kuburyo wewe biguha amahoro, urumva gahanti mu mutima ati urumva assurance ati uyu n'umuntu wo kubana vraiment, kubera uburyo ameze. Warumva ko nawe yo guproteger d'abord kuba afise vision, kuba afise vision. Yego ko abagore cyangwa abakobwa turakunda twitabweho. Si uri kumwe n'umutipe atari responsable, nta ma chance menshi bufise yuko azoza guhinduka abaye umugabo. Niwa mutipe nambaronse 50,000 muyarya yose. Donc urabona ko côté ya responsabilité. Merewe navyo washaka ko nzi je hari abakobwa mbona ahubwo afise umutipe bajya cyane, basohoka cyane, binjoyinga ubuzima nyine, bajya show umengo ndamaze kubona agusohoka nyine ucumubwira ngo filimite urajya ubuziko l'homme responsable abaziko ndambazanya hari hayandi ya yize afise uko bipanze. Rero ivyo ntavyo winjiramo cane ngo ushake kumwinjira mu buzima, si adashatse kukwinjizamo ngo akubwire ngo naronsaya tuyajye yose canke ntuyajye yose. Taguhanuje akagusohokana uragenda ukinjoye ukayajya. Ariko nk'umukobwa bageze mu bigero rimwe nakubwiye, uraraba dabaye rimwe kabiri gatatu, ukavuga none eske umuntu azovamwo upapa kwa mariage. Wimviye mariage ntugarukiza kuri mariage mwe babiri, hazojamo n'abana. Nivyo uravyumvira? Hazojamo n'abana, eske hazoba ari wa mupapa atitaho cyane. Donc nambaronse amahera ni abira bintu vya hafi, abana ndosange babuze ibi nabiriya, kandi amahera yarahari habuze umutwe wo kuya managing. Hari akandi kantu navuze ko ndamuzi. Wewe mu bintu waraba lo physique ntiwayishiramwo? Eske umugabo wawe ndamuzi vraiment, ntavyibushe, si munininya. Yego tayi we ndayizi, ni muremure, afise ukuntu ameze, muga ntavyibushe. Ariko dukunda kumva yuko hari abahungu bari muri gym tonique cyane, bariko barakora ama pompage, baterura ivyuma bajya cyane, bari banini. Kubera iki? Hari abakobwa babibatumye. Bakunze basara ko mu TV1 hari abakobwa usanga batuma abahungu ibintu by'amananitse, ugasanga umuhungu nyene wamutunye umubiri, ariko ugasanga uwo mubiri deja si wawe yiha n'Imana umuha, cyangwa ugasanga n'umuntu mutoya nko mu
cameraman ngaha dufise ngaha inyuma yitwa Stefan ni muto nk'ubu ugaca ufata nka Stefan ukamutuma umubiri uramubona ukuntu angana ugaca umutuma umubiri ati je ndakunda emwe iki kintu gishiremo ugasanga we mu bintu vy'ivyifuzo vyawe urakunda nivyo uwo muhungu akijijwe afise vision nko kwaruheje kubivuga mukaca usanga uri kuraza no ku mubiri wiwe ati mugabo je ndakunda n'abahungu nyene n'abagangi kabisa nka uravyumva nyene ukaca usanga uri kubituma nk'uwari inyuma ya kamera Stefan urabona hariho n'uwundi Bobo ana Bobo ko ari munini vraiment nikijeya ugasanga Stefan uri kumutuma umubiri nk'uwa Bobo je n'ibintu bimaze kuba ugasanga we ntiwishimiye uwo muhungu wawe vyuzuye kubera ko umubiri ntufitingana umubiri afise ntufitingana n'ivyifuzo vyawe ico kintu we nawe nicagushikiye canke we wikundira bonze wikundira bato iyo twita amaillusion n'amaillusion ayo amaillusion ukiri muto rimwe nakubwiye aba ugishushe ufise amaraso ashushe hari imyaka uba urimwo kumva ufise ibintu ufatirako kera twakunda bavuga ngo umutipe ngo muremure ngo akina basket yirabura warigeze nakuba ubifise ivyo vyumviro warabiciyemo question y'imyaka rero umaze kugera mu bigere bimwe umengo cameraman arakina basket yari gu yawe ya kera y'aba adolescente yego rero hariho utwirizo tuntu bufise umutipe afise amahera genre ibintu nk'ivyo ariko umaze kugera mu bigero ya myaka umutipe afise amahera yego umaze kugera mu bigero urashobora niho utanga kwiyumvira kubirenze ivyo ububonesha amaso yawe ibirenze nibihe ni vya ndi kuyumvira gushika mu rugo yego bimumaze gushika mu rugo eske afise ayo mafaranga ariko aya managinga gute mbega ayo mafaranga yafise arakijijwe ni yamukontrola cyane we yakontrola genre ivyo umaze kugera mu bigero uravyumvira utariyumvira ivyo ntiyaba haragira kugira mariage bisaba ko ugeze ahantu ushobora kwiyumvira ibirenze ivyo ubonesha amaso yawe ariko tugihura twese urabibona n'ubu tumeze nk'abangana twe turi jeune ariko naraba ukuntu angana n'ivyiyumvira afise na comportement yiwe nkabona ko azovamo ikintu gikomeye azovamo umugabo mwiza ndakubaza kandi kantu mbega mu vyo washira imbere wowe waruzi icyo ushaka nivyo vyagufashije kuronka ubushaka kuko waruzi ivyo ushaka ivyo umuronderako warabimubonye kuvuga ati niyo nyene ndakubaza eske ivyo wari ukeneye vyose wasanze abikwije vyose yari abikwije nyamba wari ubikeneye vyose 100% wasanze vyose yarabikwije hati kuvyo wari ukeneye mariage ni choix ugira ni engagement kavuga je m'engage ko bimeze kose hariho des qualités de défaut donc hari ama qualité afise hariho n'ama défaut afise eske uraraba eske doya supporta et umaze kubalance kabona ko afise des qualités c'est vrai ama défaut arayafise mbe izo qualité ziba ari zihura na vya bintu ushaka ama qualité ni vya bintu bikorohereza yego ama défaut na nimwe bikugwa nabi kuvyuha canke konda si défaut canke qualité uraba cyane kubera ko ni benshi bapapa bacu kera barimo bafise taille ntoya ariko ubu ni baravyibushe papa bavyibushe rero umubiri ni ikintu gihinduka mushobora kubana vyibushe canke byose bifise ariko bigahinduka kubera avec le temps rabizi birahinduka rero amakarite sinturabira kuvy'inyuma amakarite uraba ivyo vyamwana kubwiye yamba niyo makarite yiwe za ntege nke ziwe niyo madefo yiwe eske izo ntege nke ziwe uzozihanganira maze kubona ko uzozihanganira tutangaje hari igihe bishika ukabona ati izi ntege nke sindavyihanganira birashika tu dois supporter utegerezwa kuzisipota yego kubera nako nawe bisigura ko je nyamba namukunze nkabona ni kimaraya nkabona nyine cyasaze no cha support numva ngaho ugiye kure mu bisanzwe wewe waruvuze ko amakarite yo amadefo yose utegerezwa kuya support nk'ubu je ndamukunze Cesanga turi kumwe tukiri muri fiançailles sivyo nibaza ko ariyo periode umuntu abirabiramo
ngasanga ni kiborego nkasanga arara mu kabare nivyo akabimpisha muga nkabimenya mu nyuma nkasanga arara mu kabare muga nkaca asanga arafise izindi karite arazi ivyo ajejwe vraiment apa y'ivyo vyo kurara mu kabare hageze ku kazi arakora n'umuntu w'umunyamwete muga nkaca asanga n'umuntu arara mu kabare n'abandi bantu wanashima ntibaryamana ntibagira iki mugabo yirarira mu kabare gusa mugabo n'umudamu je ndiko ndivuga nk'ubundi umuhungu ukiri ngaha uri umudamu ukarara mu kabare nta kuntu na kumwe ata muntu muba mwararaye nta kuntu na kumwe ata muntu muba mwararaye bisigura ko ubu rero numvise umukobwa arara mu kabare egare ko aba yararanye n'umuntu hari umuntu aba yamuraje antuka ni urara mu kabare koma waraye hanze yo muhira bakunzi basara ko mu TV1 ibintu uko muravyumva bazotwandike uwo mukobwa umva psychologue aravuze ko umukobwa wese arara mu kabare donc sexe féminin wari wese arara mu kabare atari kumwe n'umugabo wiwe sivyo ngo abafise uwundi muntu yamuraje kuvuga ni muzosubira kuduhenda ngo jewe nagiye kurya shongo vyiwanje gusa oya Antoine woba waraye bikura kora iki kunywa hari umuntu abavuga ati uraranywa ijoro ryose ndiko ndavuga insiguro bakunda kuduha jewe sindarayo mugabo uza wumva akubwiye ngo je ngo bimpa amahoro ngo niho hantu numva ngo ngubwa neza ngo ndaye ngo ndatamba ngo yeme ngo nta bintu bindi njamwo ngo nirarira mu kabare nkaranda tamba tukaja muri boîte donc n'abagenzi biwe abakobwa baba bari kumwe haraho kubwira ngo mba ndi kumwe n'abakobwa akakwereka ko baba bariko bajya amahera yabo utwo babiri yakuye utwo baronde ariko nawe uravuze ati nta muntu arara mu kabare sexe féminin adafise uwamurajeyo naho yoba sexe masculine none waraye koma watashe sexe masculine yego seho waraye seho waraye antuka na masculine yes umva ntiyaraye borara mu kabare urya unywa utamba gusa nta pause nta kuruhuka n'umwanya mutoya kubera ko burya umuntu adafise agakiza udafise ikintu kikugenga muri wewe byose uba wumva uvyemerewe uravyemerewe byose uba wumva uvyemerewe rero umaze umubiri umaze kugusaba ivyo ufungura urareklama n'ibindi gute donc umubiri wagusavye ivyo unywa ivyo ufungura ibyo unywa urahuhaye n'ivyo ufungura yego na le plaisir iva mu gutamba urayihaye uma ureklama n'ibindi kandi mw'ico gihe si uba ukikontrole ivyo wanyoye canke ivyo wariye nivyo bigukontrole umubiri ushuha bivaye na entourage uba urimwo antuka tutabeshanye bivuge rega uri umupsychologue bitubwire neza bidufashemo oya sinobinjira ko nta nzoga nywa kandi ukuri sindara mu kabare rero ariko numva umenga nta bazotwandike muri commentaire batubwire numenga ntiworara mu kabare uko nyene uratamba uranywa haba hari ibindi vyishije inyuma nuko abantu ntibavuga vyose abantu bakuze nibaza ko mwamaze kumva ivyo ashatse kuvuga ariko kandi ndabiravye kurara mu kabare ubu nta muntu azosubira kumbesha ngo ni ukurarayo gusa entre guillemets sokwemera bisigura ko uraye mu kabare okay entre twako turavuga ko ico kintu choix de conge ubwo buryo mantuzeya ivyo we wari umwitezeko ushobora bimuga ukabireka ukagira tolerance bimukavuga ati okay ano ma défaut uzasiporta mugana ariko ndavuga ati jeje kuri jewe nariko ndakubwira jewe eske mbonye uwo muntu ameze uko ararayo umva gute no gisiporta ico kintu kweri urakijije akijijwe none nk'umutipe akijijwe ni kiye kintu uba waravye ku mukobwa en premier kikwatira ku buryo utera intambwe ugashaka kwinjira mu buzima bwiwe kubera fiançailles no kwigana hariyo ya stage murigana ukaraba amadefa afise uzoyasuporta ukaraba udukarita afise ukapresya mbega nk'umutipe akijije bizoba vyahereye kugira ngo muhure n'uyo muntu ageze ku rwego rwo kurara mu kabare okay navuze ko ni vya bindi je twakundanye mbona atajayo okay hama mu nyuma arabiguhisha peut-être sini documenté kw'ico kintu okay kuko ari responsable ku kazi ndamubona kuko je ntaje hariya muri boîte sinavyitaye kubimubatsa no mu rusengero ndamubona banashima nk'akarorero arasenga arakora akazi kiwe neza abantu babanye neza
mugabo arafise ako kantu ko kurarayo hariya mu kabari deja wambwiye ko adashaka kurarayo atafise uwamurajeyo ko mutaba mwajanye abafise n'uwamujanye donc jewe ivyo aba ari ibintu ntarinzi yego aha kumbe voilà ndavyumvise bon mwico gihe nk'umutipa afitije twese bon mu guhitamwo ya mukobwa canke umuhungu ukijije urasenga Imana ugasenga rero utwo tugeso udurabona uduramenya nk'amalerte mpemu yeraguha ni Imana ibikira kurira ko muri kurasengera couple usengera relation irimo ukavuga Mana ibintu ndimwo shaka kubishira mu muco nivyo ko avansa cyane nivyo hagarara naho utangura kubona amadefo yiwe ukayabona ukumva oya support ayandi ukumva ntiyo ya support naho rero bica bitangura kurukundo rugabanuka kumva uhagarika canke wobandanya mukagera ku etape ubwira mariage ariko nagiye mbona hariho nk'ivyo bintu tuvuze tubiguze bibe ku muhungu bibe ku muhungu umukobwa araho umuhungu ni warara hehe mu kabari nagiye mbona umengo hari abakobwa amaze kubona bafyonderako kubera iki bafyonderako akabona ko umuhungu afise ibigeso vraiment bitari vyiza hari n'ikindi kintu wari wavuze ngo amafaranga ngo ivy'amafaranga ngo ntimuvyitwararitse cyane donc uburyo bw'ubutunzi bw'umuhungu ngo ni ibintu wabigeranije nayo by'umubiri umubiri washaka kuba ufise uno munsi ejo ukawubura cyangwa utawufise uno munsi ejo ukawuronka ubigeranya n'ivyo by'amafaranga urerekana ko ivyo atari ibintu umuntu yo kubakirako cyane bon mico gihe abafyonderako sinase ko urukundo rubaho urashaka gukunda umuntu vraiment cyane ukumva tu peux supporter tout byose ubisupporta kubwiwe ariko mico gihe nibaza ko utabukijijwe ntabukijijwe no kubera ko ijuru bon urugo rubi ugumana umutima mubi ese kagakiza kawe kazohaguma yego ikibazo kihari ivyo vy'urugo byabo maze kubona benshi bavuga bati nako yontwara tukabana byo mu rugo ni nashikayo nzovyimenyera kuko hari gihe batarajayo mu rugo hari umuntu atiyumvira amaso yiwe yuguruke ngo ashike mu rugo mugabo wewe akiyumvira ati oya gikuru no kubana ntibamuntware canke bose bazabone ko mbanye nawe nsinzi iyo ntambara kubana ujya musaba mariage wakabona kumengo emwe nico gikombe ciwe bo mico gihe kubisanzwe nivyo mvuga ubwishushe habaro etape ukirimwo hariho urundi rugezo utuba uragerako ubukiri muri ya myaka yo gushukumva ni mutipe ari romantique arakunda kusohokana naho mva rimwe akina basket neza agasohokana abandi mbwa akazima sohokana akazima postinga deux fois kazima mama gift nivyo usanga hanini inyuma y'iyo histoire y'umuntu yafyondeyeko usanga hari amafaranga menshi araguha ibinibi bigatuma wibagira ugacufyondera kumva ntiho bitakaza mutware uwo mutipe ataca afise ariko afise urukundo kandi afise des principes afise naya ma comportement meza umva ko nziza ariko kumva umenga y'ama gift urayahonze eske nzo posting iki weekend nzo posting iki wari umenyere kutwereka amapost muri mu modoka muri mu voyage ukiyumvira kubi ni ukuvuga ko ibyo bintu bakunda gushika ugasanga bagufatiranye umukobwa ashushe donc umutipe afise amahera kandi ashaka no kubaka nk'abandi ariko hariho urugendo utaragerako nibimusanga wagiye gukomekera rero mu rugo donc hariho etape wasimvye gira iyo etape yo gushuha urashushe jeune ariko mu rugo nkunze gusinata mu guhitamwo ikibazo rimaze kubona canumva na ma etape umuntu benshi bagenda baracako ariko arakura hari imyaka yo gushuha nyine usanga ibintu byose wewe cyane akifokasinga cyane kuwo muntu ameze gute we n'indoto zanje ni muremure akina basket akina football akiniki ameze gute ari celebre afise celebrity kanaka ivyo ugasanga umukobwa nivyo bintu hanze amaso urugo rwiwe ivyumviro vyiwe vy'urugo bikaba biraho ikibazo rero nkunda kubona ni kihe kintu wobwira hari abantu baca bagira ama mariage mu ivyo bihe nyene atararengana iyo etape y'imyaka yo nyine aba yakaka nk'umuriro ugasanga ico gihe uwo mutipe amufatiranye akiri
urumva je noyita ko ari imyaka usanga umukobwa canke situ ku bakobwa aba wewe atariyumvira ivy'inyuma y'urugo canke mu rugo bimeze gute, wewe yumvira gusa uwo muntu turi kumwe bitanga image isa gute, abantu babibona gute, turapostinga amafoto tugira ama voyage, urugo rwiwe akaca yumvira ati tugizeho nka mariage tubana emwe twozungurukaho tuzogenda ni Paris. Urumva hari igihe umuhungu namumanipira akamubwira nzo kujana mu Budagi vacances zaha naha akamusezeranira ibintu vyinshi yo akaza yumva ibintu birahindutse ho, urumva akabona uko yumvise iPhone abona amastati image nziza zifise quality ugasanga urumva niyo myaka barimo rukaje usanga uwo muhungu arakuze, umuhungu aba afise amafaranga y'ivyo bintu kenshi hari abakuze wewe ukaca usanga amufatiranye mw'iyo myaka akaca bagira mariage mw'iyo myaka nyene. Ivyo bintu navyo ubiha amahirwe ya gute, uhanura iki abakobwa bagenzawe we warubatse n'ivyo ubahanura iki, kuko ashobora kwiyumvira kugira mariage cyo gituma ubugeni baza ko turiko turabona ama divorce menshi, hari abantu usanga bagiye kubaka vraiment bataragera, sinzi je uburyo nivyo umuntu ngo hageze ngo kubaka ngo aravyumvamo mugabo ukabona ati uwo mukobwa arafatiranye, si tugasanga turabona amadefo k'uwo muhungu afise, abantu bakagerageza no kumubwira uwo mukobwa ko niyo bimubwiye mu cyamo abansi acabona ati wewe ugomba kumbuza umuntu hagwangiriye jalousie, urumva mukaba abansi umukazobona ngo iyo save date irasohotse ngaho amadata arabaye, uwo muntu aramutwaye mu rugo kandi wa muhungu ntahinduke zangese akaca zibandanya, uwo mukobwa akacabaho nabi. Abatipe nk'abo barakunda gufatirana amahirwe kubera ko umutipe uko bameze kose abashaka umukobwa atekanye ari aho nta byinshi, nta experience nyinshi aragira mu sazi, arona ntugitangura gushuha reka gufatirana gushira mu mago nivyo ashaka umuhungu. Umuhungu ari wese niko ameze, naho bari muri boîte ashaka umuntu baso mu rusengero ntashaka abandi bigwana muri boîte oya uko niko umuhungu ameze yego nabo basara ashaka umukobwa atekereje yego asenga yego ari no mu rusengero rero aho reca numva ko bisigaye ku mukobwa arahiweho guhitamo yego mico gihe rero umukobwa nico gituma bon benshi tuzinanye ndakunda kubahanura sengera amakuplo yanyu kubera ko hanini ni wewe ufise urufunguzo ko ni wo kumwankira cyane wo kumwemerera. Rero urasenga Imana arakuntu itanga ubwenge, hariho ukuntu cukura twese siko tumuvuga ngo nari inkoze cyane mu bwenge ku buryo wewe numvise ko wakunda umuntu wa basket kuraba kugera kure kugira ngo ivyo vyumviro bimvemwo by'abandi bose umutipe bafise ibi nibi nuko narasenga nkavuga Mana c'est vrai de muri relation kandi umutipe c'est vrai arankunda ariko hariho utuntu mbona adafise, hariho mbona umenga ntibimeze neza bya vyumviro umva utwo tuntu adafise twaba ari utuntu bashaka kuba atari gufisa amafaranga nayo amafaranga wari ukeneye ico gihe nafisa akazi simona akazi kiyo kari stable, simona amafaranga yinjiza ese ubuzima bwiwe kumenga nta ntumbero mujanye na finance ariko umutwe ndabona arahafise kandi mwayo makaro nkashaka kuya managing. Rero ugasenga Imana ukavuga Mana fasha witamwo neza, rero ninahitamwo we uzompe n'ubwenge bwo gushobora kumanaging ibyo nzoba ndamusanganye uko azoza araduga nanje menye uko ndabigenza. Rero mico gihe usenga Imana kandi ukagira n'abagenzi, ndetse ntangura kugira abagenzi bakuze bansumvye imyaka, n'abagenzi bansumvye imyaka bamwe ari marié abandi bansumba nyene, nkumva ivyumviro vyabo ko bidahuye n'abandi bakopine banje bawe mu ngari myaka ntangura kuyumvira hari wasanga yaragize amahitamo mabi akaguhanura ati iki kintu ntuzigere ukirabako, byose nkabishira mu mutwe kandi bivanye n'ivyo umuntu aba yarize aho ugenda hose ugenda wiga. Donc je tuganiriye nkumva ukuntu uvuga amahide yawe ndayumva akantravaya nkafata umwanya nkayumvira ko nkavuga okay kavuga gutya. Rero nohanura abakobwa d'abord kukizwa neza
nta mutipe abashaka umukobwa w'umusazi abashaka umukobwa ntabaho akijijwe abashaka umukobwa akijijwe ariko abakobwa bakijijwe nyene nabo none sugukizwa komtere kubera ko hari ikintu abakobwa twinda ko cane canke abahungu umutipe ugasanga arakijijwe akumva amenga gutwara urya muri kohare nivyo sawa akumva umenga ni wakijijwe ariko aho hanze hari abakobwa b'abakatolika badakijijwe ivyo vy'abakizwa mvuga badakijijwe ariko ubuzima bwabo bumeze uko butumbereye afite imico myiza birakunda ko ugira imico myiza ko udakijijwe yes ego birakunda haba abakatolika bameze uko haba n'abamizimane bameze uko muri si yego mu mico yabo uko bakurikiza imico yabo bagakurikiza imico yabo neza rero gukizwa si kw'izina eske agakiza ibyo wiyemeje agakiza kawe ivyamwa kamwa vyama nakahe n'ivyahe rero hari ibintu abatipe bihendako ngo mpaka umukobwa akijijwe canke umukobwa surtout abakobwa nk'abakobwa usanga bashitse muri Yesu neza ngo mpaka umutipe ngo akijijwe nturi muri protocole wawe nyene bose bazi ko akijijwe undi yaba mw'ikoti genre ibintu nk'ivyo ariko twawe no ukijijwe hari akijijwe nyavyo hari ubuzima tuba dufise muri privé ugasanga ivyamwa yamwe ore ntakijijwe uburyo ko ndamwita ntabakijijwe donc ntabakijijwe abafeza assembla rero nico nshaka guhanura abakobwa nturabire kubigaragara umva mwima ndamubona ngo umutipa gikijijwe ngo yamango kuri eglise ngo injira umuhanura ati injira n'indani urabe mu buzima atari burya bugaragara imbere y'abantu mwishinga ariko ara protocola ariko araririmba nka je urumva ntundabe ukuntu ngo aririmba ufatire kuri bijya yinjire no mu buzima bwanje bw'inyuma yahajya donc yinjire mu buzima bwiwe arabe ivyamwa wama kubera kuri eglise turahurira twiteguriye kuza muri eglise ariko ingeso zacu nizo zica zigaragara mbega entourage ya gushingira intare yego okay turiko turarangiza rero shaka nyene utanga umuco kuri kajya kantu je mfise impungenge kuri bajya abantu bafatiranwa bajya bafatiranwa ukazubona ararongowe n'umuntu akamwihatira ko nyene ari muri ya myaka ya adolescence urumva akaca umuhungu mugabo waraciye ubwenge urumva yikundira abatekanya kakabona kari mwishengero mugabo karafise imyaka yo gushuha wewe muhungu afise iyo modoka afise ivyo binakora yaratunganije mugabo bifitiye vya bigeso nyene arara mu kabare aragira iki wavuze ko none harara mu kabare atabarara wenyene bimeze gute ko hari igihe uzobona yamushuhije ukabona umukobwa araduhindukanye ari mwishengero abantu bose ngo mangire mariage na naka kubera umuhungu abamwakserera wohanura ikihe n'uwo mukobwa ameze uko kuko hari igihe uwo muhungu abamwereka image nziza bari kumwe ibanga no gukizwa neza uri umukobwa kuko iyo ukijijwe neza uba uri nk'igiti kiri ahantu hameze neza imiyaga yose ntizi guhitana nta kuntu na kumwe yo gushusha ngo bikunde kandi uri umuntu akijijwe ari mu gakiza neza rero impanuro ya mbere ni ukukizwa neza hamukama ivyamwa by'umuntu akijijwe yego ibisigaye twa alert imana izera kwereka afise ingesizi urazibona uzoca ubona ico guhitamwo wenyene umutima wawe urakubwira ko izo ngeso zihanganira canke ntiwozihanganira okay murakoze cyane bakunzi ba Salocom TV 1 nuko muvyumvise ikiganiro muzuzamura kiraba nuko arabahanuriye ngo habeho gukizwa neza situ ku bakobwa meme n'abahungu kandi abakobwa mwumva muri mu myaka mwumvise ko kubukijijwe ni yato ituma abahungu bakurondera cyane kubutekanye utekereje cyangwa utarononekara ntubone bakwiruka kari benshi uce wibaza ngo ni kubera ngo ni ugezweho ahubwo ni kubera ari we bashaka barashobora kuba bakurondera ari benshi ntibisigura ko abose ari beza biragusaba ngo gukizwa gusenga no kuraba neza ukinjira indani ubuzima bw'uwo muntu uriko wumva yentereza umutima wawe umenye ivyiwe vyose winjire mu buzima burya buri privacy donc winjire muri burya buzima bwiwe bw'ibanga uzuramenya imibereho yiwe hama wirinde guhatirako
wirinde guhatirako nkuko yabivuze. Kuko uhatiye ko wumvise wewe ubu amaraso yawe ariko kwereka yuko ukwiye kuraba kugera kuri mariage yawe, ariko we yavuze ko nukuraba no muri mariage mbega bizobandanya gute, ngo nico kintu gikuru nico gikonta inyuma ya mariage gusumba kubona mariage. Inyuma ya mariage n'ukuntu muzoyibanamo nico gikuru, umenye icyo ushaka. Rero turabashimira ikiganiro ubukurikira, tuzoba turi kumwe n'abandi batumire, bizoba ari ibihe vyiza kandi azi no ngako mwaryohewe. Arico mubaza, arico mutera nk'intererano, muvyandike ngaho munsi muri commentaire, muvuge vyabafashije, muvuge tuzoguma tubandanya, canke ari sije mukeneye ko tuzobaganirizako nawe muyandike muri commentaire. Yes, rero tubashimire, dushimira kandi n'umutumire. Mwakoze kutwitaba, mwakoze kuza muri studio za Salocom TV1. Twizere ko n'ikindi gihe tubatumiye muzoza. Yego, nta mwakoze kudutumira. Yego, Imana yohezagira. muri umugisha, twabanezererewe. Ya, karibu n'ikindi gihe.